neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Federica Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave, mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu y'iradio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Guhera kuri wa mbere leta y'u Burundi yatangaje ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona. Azoshika kuri ku kibuga c'indege bamufate igipimo eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose twita email. Iyo ni muganga Jean Baptiste Nzorironka Nkuze, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi. Mu Burundi kandi haravugwa ikibazo c'umutekano muke mu ntara za Cibitoke na Muramvya, aho abantu batatu bishwe mu mpera z'indwi iheze. Muri Zambia naho Kenneth Kaunda yahoze atwara ico gihugu ari mu bitaro vya gisirikare ku murwa mukuru Lusaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu ca Zambia. Nkuko tumaze kubibabwira mu kanya, Perezida Kenneth Kaunda yahoze atwara igihugu ca Zambia muri iki gihe afise imyaka 97 ariko avurirwa ku murwa mukuru Lusaka ingwara itatangajwe. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yakurikiranye iyi nkuru. Ibiro bya Kaunda uyu munsi kuwa mbere nibyo byatangaje ko hamaze iminsi yumva atameze neza kandi ko yinjijwe ibitaro bya Maina Soko Medical Center biri i Lusaka. Kaunda w'imyaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia kuva mu 1964 ubwo iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika cyahabwaga ubwigenge n'Ubwongereza ageza mu mwaka 1991. Ni umwe mu ntwari nke zikiriho z'abahuje ibihugu ku mugabane wa Afurika. Muri iryo tangazo, Rodrigue Ngolo, umufasha we wo mu biro, yagize ati nyakubahwa Dr Kaunda arasaba abanyazambiya bose n'umuryango mpuzamahanga kumusabira mu gihe itsinda ry'abaganga ririmo gukora ibishoboka byose kugira ngo akire uburwayi. Urakoze Eugenie. Abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe OTAN rya gisirikare ry'ibihugu bituye amajaruguru y'ibahari ya Atlantique bakoraniye i Bruxelles mu Bubiligi, bariko bigira hamwe umugambi mushasha bazogenderako mu myaka iri imbere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilini. Umugambi OTAN ikoresha muri iki gihe wemejwe mu 2010. Nyuma y'imyaka irenga 10 umaze, ibibazo byari byugarije umuryango icyo gihe ubu byarahindutse. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg abisobanura, ntaho Ubushinwa bugaragaramo na hato. Umubano w'Uburusiya ntukiri kimwe no mu 2010, ugeze ahantu habi cyane bwa mbere mu mateka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Umugambi wo mu 2010 wemejwe kandi ibitero bikorerwa ku ikoranabuhanga, cyber attack mu Gifaransa, bitarabaho. Ikibazo cy'imihindukire y'ibihe cyari kitarakara cyane nk'ubu. Umugambi mushya rero uteganya guhangana n'izi ngorane zose, ariko by'umwihariko Jens Stoltenberg na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bashimangira ko Ubushinwa n'Uburusiya ari bo bibazo bya mbere bihangayikishije OTAN muri iki gihe. Muri iyi nama ya mbere agiyemo ari umukuru w'igihugu, Perezida Biden ategerejweho guhumuriza bagenzi be bandi 29 bari kumwe muri OTAN. Uwo yasimbuye Donald Trump yari yarabahungabanyije, buri gihe ababwira ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yikoreye umutwaro wose. Yahoraga baza impamvu byaba ngombwa gukurikiza ingingo ya 5 y'amasezerano ya OTAN ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe. Bisobanuye ko bose rero bagomba kujya kurwana barwanirira utewe. Perezida Biden yatangaje ku mugaragaro ati twumvikane neza, OTAN ifitiye runini inyungu zacu. Urakoze Toma. Mu gihugu ca Israel naho leta nshasha yatanguye imirimo yayo uyu munsi kuwa mbere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Niyo leta ya mbere itarongowe na Benjamin Netanyahu mu myaka 12 irangiye. Bitavye ibirori vyo gushikiriza ubutegetsi uwamusubiriye Naftali Bennett. Amabanga y'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yarangiye icese ku munsi w'Imana igihe inama nshingamateka yemeza n'amajwi 60-59 leta nshasha iyobowe na Bennett. Ku mugwa mukuru Tel Aviv abantu ibihumbi n'ibihumbi barakiye neza ibyavuye mu matora y'inama nshingamateka. Inyuma yuko atamukandida n'umwe atsinze mu buryo bugaragara amatora yabaye inshuro 4 mu kiringo c'imyaka 2. Umushikiranganje wa mbere mushasha Naftali Bennett yiyemeje kunywanisha abanya-Israel. Benjamin Netanyahu afise imyaka 71 muri iki gihe
yatangaje ko azogaruka mu mabanga yo kuyobora Israel vuba cyane kurusha uko vyitezwe. Yabitangarije inama nshingamateka imbere ko umushikiranganji wa mbere mushasha Naftali Bennett arahira. Ntagishika abanyapalestina berekanye kwihinduka rya leta muri Israel. Babona ko Bennett yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi yarashigikiye kwigarurira ibice vyo mu ntara ya Cisjordania, azobandanya imigambi imwe nk'iya Netanyahu. Muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje uyu munsi ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona. Ikiringo c'iminsi 4 umuntu avuye hanze yahora amara asuzumwa cakuweho nk'uko byatangajwe mu kiganiro abagize umurwi wo kurwanya COVID-19 bahaye abamenyesha amakuru. Iyi nkuru twateguye na mugenzi wacu Desire Hatuyimana ari i Kigali mu Rwanda. Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ntizosubira gushikira mu mahoteli yatorokanijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19. Mu kiganiro cahawe abamenyesha amakuru, muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze, umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, yasiguye ko abantu binjira mu Burundi naho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'ico kiza barashobora gushikira mu miryango yabo. Aramenyesha abo bose bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye kuzoshika, hanyuma bace bafatwa igipimo, hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemwo. Hariho uzohitamwo kuja kwa wenyene muhira canke mw'ihoteli yihitiyemwo wenyene, azoshika ku kibuga c'indege bamufate igipimo, eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose twita email. Hanyuma uwo azoba yabaye ari positif tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazoca bagenda mu kibanza categuwe arico Bonakey, ariho bazoca baronkera imiti, bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye. Iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza ca COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi, na cane cane abasanzwe bafata ingendo. Bamenyesha ko imiryango izohungukira vyinshi. Je ndiko ndaraba ku vyerekeye ikorwa rya karantene mu Burundi, uburyo ndavyakiriye neza, kubera twe dufise nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene arungika ibintu ngaho ni wacu i Burundi, ugasanga niyo abizanye avuga ngo bimaze igihe vyaratevye, ugasanga kikabizimbako. Nibaza yuko bigiye kugenda neza, ibintu bica bidufasha bikazimbuka. Kuyeho hanze washikiramo mu hoteli amahera nayo agaca umurengera, ugasanga amahera yose wazanye ubereye mu hoteli. Rero iyo ngingo je ndakimurutse cyane. Mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo, iyi ngingo kwa kweri igitworohereza. Iyo ngingo ni nziza cyane, bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya misi yose, na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha. Turashima cyane. Kome Konakuze, umushakashatsi mu ngwara zandukira mu bihugu biri musi y'ubugaragwa bwa Sahara, amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi, kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona. Ico tuzi nuko ibihugu byose byo ku isi, no kuvuga iyo abantu bavuye cane cane mu bihugu nk'Uburundi canke ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikiza amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri ico gihugu. Ngira ngo biragaragara, bagenda muhora muvyumva, bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagaritswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana, cane cane ubu bwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura, kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga. Kandi mukabona yuko ubu ibihugu twari tuzi yuko bitari vyiziziwe n'iyo ngwara biriko bitera bija mu bitigiri vy'umurengera, n'abapfa bakaba benshi. Ngira ngo murabibona no ngaho hafi si kure mu Bugande. Muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro ku mugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'Ubuhindi. Baciye hirya no hino ikibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus,
bakaba muri uwo mugwi babonye yuko ari ikibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi, nivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye. Uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania Mugina na Kobero zuguruwe, ariko abahaca bazobanza gukorerwa ibipimo vyihuta nk'uko bikorwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tukiri mu Burundi kandi abantu 3 barishwe, abandi bashika kuri 20 barafatwa ku mvu z'amatohoza mu ntara y'Ibitoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze. Abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana, nyamara abanyagihugu bavuga ko bazananye mu ishamba rya Kibira rifatanye n'izo ntara. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa Mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi, abantu bataramenyekana barishe umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika. Umutama twari tubanye neza cyane, uribaza mu bantu benshi nta numwe yanka, twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamujijana hari kuko ntawe yavugisha, yari afite ubwiza gusa umutima no ku mubiri gusa, nta n'utuzi icyo bamuhoye bamurenganije. Twaguye mu gahundwa ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu. Nta karengane, ntacyo ntabamenye icyo yasize, ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga, nta n'ibitungo yari afite mu ngo tuvuge ngo bamujijije ibitungwa, nta n'itunga yari afise ryo gutuma yopfa. Twasabe ko ayo matohoza bakoze yogera icyavamo, kumbura inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana. Umukuru w'umutumba nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri ico gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane. Twaciye tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramabi, hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bakoze amatohoza, hama bamaze kugenda baca baduha uburenganzira bw'uko twohava tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda, niko umusigwa we yatubariye, kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora nuko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira, gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza ababagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane nuko bodufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabe kwiza inkozi z'ikibi zomenyekana. Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa Mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mw'ijoro, bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 200 mu bafashwe, harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira. Igipolisi cita imigwi y'abasuma n'inkozi z'ikibi. Kubwa amashami yigenga nka SOS Torture rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo, yemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera ajejwe gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torture rikorera hanze y'igihugu, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika. Kuva mu ntango z'ukwezi wa gatanu abantu 60 baragandaguwe, bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashika kuri 24 batogwa ibiziga cyane cyane ku nkengera z'Ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera. Biragoye cyane kumenya abangamiwe kurusha abandi, cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi, nko ku bituro by'amabisi, mu modoka zitwaye abantu, canke abantu bagatogwa ibiziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bavuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ivyumviro byabo, na cyane cyane abafatwa ko batavuganwa n'ubutegetsi buhari. Ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure, navyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi
ubwo ari bwo bwose, ababukoze bagahanwa atankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi. Tukanahamagarira inzego z'inyamiramabi gukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu, bakubahiriza amategeko, bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku vyiyumviro vyabo vya politike. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntaco yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi ry'Amerika ryarahagaritswe mu Burundi, nta makuru turekuriwe kuriha. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi arabandanya gushikiriza ibiganiro bitari bike ku bwicanyi bwahekuye Burundi mu 1972 nk'uko yabisabwe n'inama mpuzamategeko y'u Burundi. Bamwe mu banyapolitike b'Abarundi hamwe n'abakurikirana hafi politike ntibabona co kimwe ivyashikiye igihugu ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero. Abatumire bacu uyu munsi ni Maître Isidore Fikiri ari i Kigali mu Rwanda, ari mu batabona co kimwe urwo rwimo. Nyangoma Leonard ari mu gihugu c'Ubufaransa arongoye umugambwe CNDD, hamwe na Aimé Pascal Nduwimana arongoye ishirahamwe MAC, Ministère Africain de la Compassion, ari i Bujumbura mu Burundi. Maître Isidore Fikiri atangura avuga ivyo anegura muri ivyo biteramo. Igituma narishimiye cyane cyane, igituma gikuru nuko mu nzara yavuze ibinyoma biyambaye ko atashoboye kuza ngo tuvugane twumva natwo ijwi mu rindi. Yavuze ibinyoma kandi ari umuntu akuze, kandi ari umuntu abarundi n'abato n'abandi, yari umuntu abantu bazi ko batahura uvuga ukuri, abarundi bagatahura kuko ibiganiro 2022 ingwano y'abahutu n'abatutsi, ingwano yabaye hagati y'umugwi w'abantu baje gukora abahutu mugabo n'umugwi ku biro by'abahutu n'abanyekongo bitamurebiste baza no guhamya ubwoko bw'abatutsi. Ibyo hari ibintu bidashobora guhakanwa. Hanyuma gashaka yuko tuvuga ukuri, yaba umututsi yagize amakosa azomwagire, yaba umuhutu yagize amakosa azomwagire. Navuze yuko imbere ya sentare ibishoboye kandi si ububasha ni ukuvuga sentare ya ONU, iyo dushaka ukuri abarundi byamwagiragira kandi bagizwe n'abanyapolitike n'amasimba barondera ibyo barondera bya politike bakitwaza amoko bakomokamo baje kubabesha abarundi. Tumenye ukuri, hanyuma umuhutu niyo ari umuhutu yagize amakosa azohanwa nk'umunyamakosa, nk'umwicanyi n'indayicanyi, umututsi uko nyene n'abandi uko nyene. Abatureke kugomba kubikwegeramwo amoko tuvamwo k'amoko tuvamwo nta bwicanyi yakoze. Yego, nashaka kugaruka ku majambo mukoresheje muvuga ko umushana Ntibantunganya yakoresheje ibinyoma. Umuntu akoze ibiteramo nk'ivyo kuri we aba ariko avuga ukuri. Hari n'abantu bashobora kwibaza ati none wewe kuzi ukuri ni kuki utagushikiriza ucishije mu biteramo nk'ivyo? Ico kuza kugira ibiganiro nk'ivyo niki? Ivyo wita ukuri abandi bashobora kuvyita ibinyoma nk'uko muri ko muravuga. Ntabwo nita ukuri. Ukuri ni ukuri kuba ariko wakwita ukuri utakwita ukuri kuba ari ukuri, kuko n'ibintu byabaye ibintu dusoma mu kirere. None hari uwahakana ko itariki 19 z'ukwa kane 2022 hatabaye igitero cy'abantu muri Nyanzarake, muri Mabanda, muri Rumonge, muri Bururi, nuko Bujumbura, yuko icyo gitero kitabaye kitatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho biciye umuriro bitanga n'ibindi. Hari uwahakana yuko kuri iyo tariki abo bantu baje kurwana batakoraniye mu mashyamba anyaze Bujumbura kugira ngo bitegure ku buryo yuko saa 5 batangura kwica abantu. Hari ibintu tuzi twasomye, ibintu twabonye, ibintu twamenye. Ni ukuvuga turazi yuko uwo munsi w'itariki 19 ukwa kane, ndabivuga ko ndabizi azoshaka kwemera uko ari ukuri azovyemera, atazobishaka bizohamenyekana. Umukapiteni w'ingabo wasekuye Martien yari yateguye amasore
perezida micombero n'abandi basirikare bo hejuru n'abandi bategetsi bo hejuru muri guverinoma bakaza muri mesi, hanyuma abarobere bari bitwaje igwanisho bagacambunduka mu mashamba bajya muri katedrali bakaza bakabicirayo, hanyuma urumva bari gusohoka bagatangura isaha 5 z'ijoro, zatanguye saa 4 z'ijoro. Mugabo birabana mu nda basohoka mu mashamba hataraje, basohoka saa 2 z'ijoro y'amasaha yose ataratangura, nuko n'abantu bashoboye gukira banakize ari Bujumbura. Robere abarundi bazananye n'amurevise batunganije ibitero bagize imyimenyerezo bayikoreye muri Tanzania. Igihambaye muri kiganiro nk'uko twabivuze no kurabira hamwe ikintu coba gituma abarundi batabona kumwe ibintu biba vyarashikiye Burundi. Ahandi turazi ko hariho inyandiko zitandukanye, abavuga uko, abavuga kurya, ababeshuzi aho siho twohagarara muri kiganiro. Ikintu gihambaye tushaka gushikiriza cyane cyane n'ukuntu abarundi bosubiza hamwe bakaraba ukuntu boza barasoma kimwe ibintu vyashikiye Burundi. Mushiga naye Nyangoma, mwebwe ivyo biganiro bigize iminsi bishikirizwa mu bivuga kwiki? Yakoze Federico kuri icyo kibazo bagije. Jewe aho mbona ibibazo biva ku bihe ibyo biganiro bitaramo bikoreramo, kandi sinzi banduzanya bagomba yabiteguye inama ngenguzamateka ni leta y'u Burundi. Wewe baramuhamagaye kuvuga ibyazi abivuga uko abizi, ariko rero igihambaye ni ibihe ibiganiro nk'ibyo, ibitaramo nk'ibyo mu bisanzwe byategerezwa kuba mu gihe cy'ituze mu gihugu, mu gihe hari leta ihuguriza mbonye. Ibiganiro rero nk'ibyo bitaramo nk'ibyo byari byaratekanijwe mu kiringo cy'akakibanza, ariko nk'uko mwabibonye abanyepolitiki b'abarundi bashyize mu ngiro gusa imigabane bibaha ubutegetsi, nicyo bahahamiye kuja ku butegetsi gusa. Bari bagiye koko akanovera kari mu gice ca mbere caje amasezerano protokole, niho hari kuvugirwa ivyo bibazo, hari bavuga ivyerekeye severe n'ibindi. Iki kigabane ca gatatu naco nyine gucanya inzego z'umutekano vyakozwe nabi rwose. Hagane coco nta na kimwe cakozwe vyerekeye ingoro constitution kubaka gusanura igihugu. Rero ingorane rero aha kuri n'ubu zituruka ku masezerano muri Arusha mu by'ukuri atagiye mu ngiro. Gusa ujya mu mugwi wari uje kuyashisha mu ngiro waratanze raporo yerekana yuko 30% gusa byari byategekanijwe ariko zakoze. Ku buryo rero iterambere ryari kumara nk'imyaka 5 cyane umushasha atowe yari gucamenya ko abandanya kwandika niga komisiyo haguma ibintu byose bya transition bikarangira. Niyo rero itunze ryari kugaruka mu gihugu, abantu rero bakabyizanya ukuri, hanyuma rero kuzigira mu ntumbero yo kunywana no mu ntumbero yo kumenya neza. Mushira ngo mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose cyituze. Iryo tuze hari abantu benshi babona ko rishobora kugira ikibazo. Hariho n'abantu benshi bavuga ko mu Burundi mu iki gihe hari amahoro, ariko ikintu gihambaye cyane rwose ni uko nk'uko twabivuze mu ntango, abarundi bose badashobora kubona kimwe ibintu byashikiye Burundi. Ugasanga kenshi na kenshi baja ku ruhande rw'amoko yabo. Ikintu ku bwanyu cyotuma abarundi bavanura n'umutima wo kuraba ibintu bakoresheje ijisho ry'ubwoko ni nk'ikihe ku bwanyu? Icyo tutegerezwa igihe icyizere cyangwa ari tuturiro nuko urabona n'ubu abantu barahunga, abantu baricwa, abandi baranyuruzwa. Ibyo rero bituma niba ashaka kuvuga ukuri, burya iyo hari ituze urubahura abantu n'abakoze ibyaha bakabyemera bati nitwe twabikoze. Mugabo igihe atari ituze umuntu aratinya mbuze ntanka narabibona. Nari gukurikirana muri kiganiro rimwe muri ibyo bitaramo batunganya yatunganije yafashijwe n'inama nkenguzamateka, atumwe n'inama nkenguzamateka. Urabona yuko habatinya kuvuga ukuri. Mu gihe rero ibyo bimeze uko nta kamaro kwibandanya. Ariko ndavuga rero yuko ubwa mbere kumenya gusubira kwibukanya amabanga ageze irya severe niba ari gutunganya ndetse bagomba ibitaramo by'ibyo, ariko nuko kuvuga leta y'u Burundi ishobora gutunganya ibiganiro by'ibyo. Urumva rero uwo mugwi wari ufite n'ububasha bwo kuvuga ko icaha
ari crime contre l'humanité canke ariho nyabwoko ntubufitiye uburenganzira. Ibyo bikorwa gusa n'inama ijejwe umutekano muri we. Ikindi rero uwo mugore ubwenge kwari kunywanisha abarundi, gufasha abarundi gusubirana ku buryo rero inzego z'igihugu zitora amategeko yo kunywanisha abarundi no kugirana igigongo. Ndabona telefone nk'uko mwavuze zagoranye, twari twatumiye umushana Pascal Nduwimana, Pascal Nduwimana, ariko mu kanya niho mbonye ashitse, ariko ko ashitse reka atubwire nawe nyine ukuntu ku giti ciwe c'umurundi abona ivyo biganiro, eka n'ukuntu vyavuzwe ko ibitari bike. Mushyantahe Pascal Nduwimana, murongo w'ishirahamwe MAC, Ministère Africain de Compassion, eka nashaka namwe mugira ico muvuze ku biganiro, ku biteramo bigize iminsi bishikirizwa na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi. Ibiteramo abatari bake bavuze ko batavyishimiye, bakaba banabineguye, mu gihe tuzi kandi ko hariho n'abandi babishima cane gose. Nashaka ku bwanyu muri mu Burundi ivyo biteramo bivuga cane cane ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1972, mwebwe mubibona gute, mubivuga ko iki? Twebwe muri make nk'uko ndetse mbere twanarose n'ubutumire iyo sena yaba yahamagaye iriko igashaka yuko haba ukumenya ukuri ku byabaye muri 72. Mbere make twebwe turaronka ubutumire kandi turanazika. Rero twebwe twarashimye cyane ku biganiro bya Ntibantunganya atanga, kuko by'ukuri biraze abikora nk'umuhinga ashaka no kubwira abarundi ibyabaye muri kahise na cyane cyane muri 72. Rero anabikora kandi mbere atawakomerekeje, akigana ingene niho nyabwoko rya 72 ryabaye, akavuga n'abariteguye. Mugabo kenshi akabangiza avuga ati ibisukuzura kaboze, ibisukuvuga ngo banaka n'abicanyi n'abamenja, agasigura mbere yuko atari ubwoko bwica, akavuga ko ari indongozi mbi zica. Rero twebwe biradufasha cyane, kuko nk'ubunye jewe ntabwo nari bwabeho, ariko kandi narakuze numva ibyabaye muri 72, kandi ubu narubatse nanjye ndafise abana nabo kandi ubu bariga barambaza bati papa muri kahise mbega ibintu twumva vya 72 byari biki. Urumva rero biradufasha ukumenya ukuri ibyabaye. Uko kuri hariho nk'abavuga ko atari ukuri, bavuga ko aba ari ibinyoma. Ku bwanyu Pascal Nduwimana, ikintu gituma abarundi badasoma kumwe kahise ku Burundi, ibintu byabaye byasinzikaje Burundi batabibona kumwe, ikintu mwibaza co bagituma abarundi batabona kumwe ivyabaye muri kahise ni nk'ibi? Redi ko ndibaza kutabona kumwe kwa bino bintu byabaye muri kahise. Iyo umuntu avuze ngo abarundi, oya si abarundi ahubwo n'umuntu. Mbega umuntu kanaka kuki ibi batabibona kumwe hamwe n'aba? Kumbure baravuga bati kubera ibyabaye muri 72 baravuga yuko ariho nyabwoko cy'abahutu byabaye. Rero hariho abatutsi by'ukuri nabo banavyemeza bati ni by'ukuri harabaye ubwicanyi, ati bukabije cyane ku bahutu by'ukuri barishwe. Kandi uri kuraraba ibi binogo umuntu atora ijya nino, uyu mugwi wa CVR ugumuzura ukazura abantu benshi cyane kandi bahambwe hamwe, ndetse kandi ukabona ko ryariho nyabwoko ryari ryarateguwe.